ayo ma vignette ukuntu ameze arafise ibimenyetso byinyegeje tubyita ibimenyetso by'umutekano w'ama vignette bidaheza ngo bije ku mugaragaro. Niyo mpamvu rero itangwa ry'iyo soko rero ridaheza ngo ritangwe ku mugaragaro, kuko byinshi bisaba yuko ibimenyetso bimenyeshwa abantu bose. Isoko mu gutangwa rero itegeko rigenga amasoko ya leta rirateganya uburyo butandukanye bwo gutanga amasoko. Hari amasoko y'umwumvikano nayo arafise ingene atangwa. Hari amasoko abwirwa abantu bakenya nayo nyine arafise ingene atangwa. Hakaba n'amasoko ashirwa ku mugaragaro abantu bagahiganwa. Mugabo iyo soko y'amavignette rero kubera ubwo buryo yisangije, kubera ibyo bimenyetso by'umutekano yisangije, hacakoreshwa iyo soko y'umwumvikano y'umuntu yerekanye yuko ashoboye gukora iyo soko. Muri iyo ntumbero rero iyo soko rero yatanzwe mu mwumvikano, arivyo bita entente directe mu rurimi rwo hanze. Rero no kubera iki twayihaye umurundi tukayaka umushinwa. Uyu mushinwa afise amakemwa ayahe? Ubwa mbere bwo nuko mu ntumbero ya leta nuko bitera intege abarundi bikorera utwabo, kuvuga ko isoko twatse umushinwa igahabwa umurundi, numva yuko ahubwo ari ikintu ciza dushoboye kuronka umurundi ashobora gukora iki gikorwa cy'ubuhinga. Hanyuma ikigira kabiri nuko igiciro umushinwa yatanga kuri ayo mavignette kiri hejuru y'ico gishira hamwe mwavuze riko riratanga ayo mavignette. Igiciro byatanze kiri munsi y'igiciro catangwa n'umushinwa. Numva ko ivyo bibiri byose rero bigiye hamwe byumvikana yuko iryo soko ryokorwa n'ishira hamwe ry'umurundi. Radio television RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza.